haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ivyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbiga abo batezuriwe kubera iki? Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano, abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira, ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muri ko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Ariko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe, nimbere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze mu igihe kinini, bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cyose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ivyaha bagirizwa ari bitoyi, hari abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hari abarekuwe kubera babisavye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo, nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurira amabohero afise ibiharuro vyinshi. Yaciye sinzi ko nobandanya ku kibazo yabajije, yaciye avuga ati kukijanye ni dossier yo kugandagura ababikira bo mu Kamenge, hariho uitwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ati mbega uno munsi ubutungane bw'u Burundi buriteguriye gukorana n'ubutungane bw'Ubutaliyano. Mu migenderanire hariko ukuntu ubutungane bukorana mu gihugu ikicanke kiri igihugu c'u Burundi n'ikindi gihugu haba harimwo idosiye nk'iyi yavuze. Rero amategeko arakurikizwa, amaze gukurikizwa nta kabuza. Mu gihugu c'u Burundi nta kudahana ivyaha kirimwo, iyo icaha kigaragaye kiratohozwa hama kigahanwa. Rero bazoca baraba uko izo manza zitohozwa hama zikaburanishwa, hama leta y'Ubutaliyano icivugana n'u Burundi kugira ngo ijya dossier ibandanye. Murakoze. Cyambere leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu, izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Mukibajije nde? Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Hoba harabaye inama y'ayo mareta abiri kugira ngo abo barundi ntibahave birukanwa ku nguvu? Ico kiringo ni carenga, bizoca bigenda gute? Mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze ku magenekerezo ya 2026 gushika ku 2028 harabaye inama y'inyabutatu yabereye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama yahuza abegwa n'izo mpunzi aribo igihugu c'u Burundi, igihugu ca Tanzania n'ishira hamwe HCR rijejwe ivy'impunzi kw'isi yose. Muri iyo nama rero izo mpande zitatu zari zumvikanye gutahukana impunzi z'abarundi zishika ibihumbi 143 ziri mu ikambi zibiri, ikambi y'Induta n'ikambi y'Inyarugusu. Bumvikana yuko bazoba batahukanywe mu Burundi bose
kugira ngo ikambi y'Induta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ikambi y'Inyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Rero bari bumvikanye yuko kundwi bazoza mu Burundi turakira impunzi zishika ku bihumbi 3. Ariko rero siko vyavuye bigenda, bahavuye batangura kuturungikira ahubwo impunzi zishika ibihumbi 9 kundwi ku buryo kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi turiko turavugana tumaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 60. Ariko murumva yuko dufatiye kuri irya biharuro twavuze by'abariyo, murumva yuko bidakunda yuko ivyo biringo batanze, ayo mezi batanze zoba zamaze guheza kurungikwa ngaha mu Burundi. Ari naco gitumeje ubundi tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi y'izo mpande mu gihugu ca Kenya, y'izo mpande nyene zitatu, aho bumvikanye yuko bongerako ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe. No kuvuga ikambi y'Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane, y'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Nuko rero urumva yuko bahavuye baturungikiriye ibitigiri vyinshi, twaravyakiriye rero uko dushoboye dufatikanije kandi n'iryo shira hamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi, twarabakiriye ko n'abarundi twari kureka kubakira. Mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka bakagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro. Uko bazoza kose tuzobakira kuko n'abacu bashikira iwabo, bashikira mu miryango yabo. Ntidushaka kuvuga ngo nditworeka kubakira ngo kubera bariko baza ari benshi, oya, kuko abazi ubu duca tubajana mu mihana y'iwabo. Imihana y'iwabo iracahari, bashikira mu miryango. Ntabwo dutera kamo n'uwo wese basigaye hanze yitwa impunzi, ico gitutsi cyo kwitwa impunzi kimuveko, ahunguke aze gufashanya n'abandi barundi kuba ku Burundi, hanyuma hanze hazosigara yo gusa umurundi yagiye ku zindi mvo mugabo atari imvo z'umutekano, imvo z'ubuhunzi. Mbe hamwe hogira umurundi avuga ati jewe sishaka guhunguka, umutima wanje nturatekana, amategeko avuga iki? Amategeko n'uburenganzira bwiwe, abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo. Avuze ko adashaka guhunguka ntibashobora kumuhungura ku ngufu. Leta ya Tanzania none muravugana ku buryo atamurundi zorungika adashaka? Urumva ivyo vyose nakubwiye ni vyavuganiwe mu nama y'Inyabutatu. Ibiri mu ico gihugu ca Tanzania, ikabamwo n'u Burundi, ariko ikabamwo n'ishira hamwe mpuzamakungu HCR rijejwe impunzi kw'isi, rinahagarariye n'amategeko agenga impunzi kw'isi yose. No kuvuga rero nta na kimwe gikorwa giciye inyuma y'amategeko. Murakoze cyane. Yamara tukiri ngaho nyene bacumva kino kibazo ko cabajijwe, harabacu barungika ubutumwa bavuga yuko ngo nk'impunzi z'abarundi bari Induta bobo ngo bavuga yuko ngo muri kino gihe barara barakubitwa, mbere ngo n'amasasu akavuga mu ijoro. Muramaze kubimenya navyo? Ivyo ntavyo turamenya ino mu bushikiranganje, ntaco twobivuga ko urumva nibibera mu kindi gihugu, ayo makuru ntaradushikira. Tukivuga ku vyerekeye impunzi nyene, impunzi z'abakongomani bari mu Burundi ngo harabifuza yuko bosubira mu gihugu cabo, navyo mubona mumaze kubimenya canke mubona bishoboka? Birashoboka cyane. Twabivuze ibijanye n'impunzi. Impunzi gihe cyose ivugiye ko ishaka gusubira mu gihugu cayo, duca duko ababijejwe baca bakorana. Nuko abo babijejwe nabo nico gihugu kiba carabakiriye, ni igihugu baje bavamwo, n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR baca bakorana bakarabira hamwe ico cifuzo yuko gishoboka n'ukungene ico shobora kuja mu ngiro. Rero bavyifuza gusubira mu gihugu cabo nta kibazo na kimwe, kuko n'ubundi igihugu cabo ni kiriya, ino bahaje kubera ibibazo vy'umutekano vyari vyabateye. Umukuru w'igihugu yaremeshereje ku mugwa mukuru wa komine Muramvya mu ntara ya Gitega mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2026, yamenyesheje ko ibijanye n'ishigwa mu ngiro rya politike y'imishahara, politike salariale mu rurimi rw'igifaransa, mu mashirahamwe agengwa n'amategeko yiharije bisa n'ivyarangiye. Yanagiriye ko amenyesha ko nk'ibijanye na RTNB vyovyo vyamaze kurangira.
ariko muri televiziyo nkuru y'igihugu haraheze amezi 3 umukuru w'igihugu atangaje ivyo bintu nta gishasha abakozi barabona. Mbega uno munsi umuntu yovuga ko umukuru w'igihugu yahawe amakuru atariyo, vyankiye he? Ubu bo kwitega iki? Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje ajeje ikigega ca leta yari yatangaje ko uburyo bugenewe gukora ico gikorwa buhari bwategekanijwe mu mafaranga akoreshwa uno mwaka. Mbega ayo mahera ko yari yarategekanijwe, abo bakozi hamwe vyoja mu ngiro bazorenganurwa? Ikintu ca mbere nohera ko nuko batahura yuko ari ikibazo cari gihambaye cane, kandi nuko kigihambaye ari naco gituma vyatwaye umwanya munini kugira ngo baharure bitonze bivanye n'uburemere bwacu, ariko kandi baraba n'ibintu byinshi kugira ngo abo bakozi bo muri ayo mashirahamwe bashobore gutunganirwa. Mu kwezi kwa Kigarama rero imigwi bijejwe yari yaharuye yahejeje, kuko n'imigwi itandukanye vyaraharuriwe mu bushikiranganje bijejwe, biraharurirwa mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, eka barakora umwanya utari muto, ariko muvyibuke yuko hagiye harabamwo udukosa tumwe twava no muri ayo mashirahamwe mu biharuro boba batitondeye neza, vyagiye birafata umwanya rero. Ariko mu kwezi kwa Kigarama nkuko Sebarundi yabishikirije, iyo migwi y'abahinga yari isa niyahejeje guharura. Barahejeje rero barashikiriza ico cegeranyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, kugira ngo nawe ahezagire asubiremwo arabe yuko bitunganye kandi bibereye. Ico twababwira rero nuko inyuma ya kiya kiganiro, ni kuvuga mu ntango z'uno mwaka, Sebarundi yarasubiye yarabiravye, ariko harabonekamwo agatosi gatoyi kasabwe yuko akoranya uwo mugwi kugira ngo ushobore gutosora neza, ariko uwo mugwi nawo ukaba waragiye urakorana amaguru masha. Mbere mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu warakoranye n'umugwi urimwo ababo mu bushikiranganje bwa mbere, ubushikiranganje bijejwe, eka n'abahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Murumva rero yuko ari igikorwa co gutosora cabaye muri kuno kwezi, nabo bakaba baherutse gushikiriza Sebarundi novuga nti icegeranyo gitosoye. Ico nobwira rero ababajije kibazo n'abandi basangi bari kumwe muri uwo mugwi, nuko borema kuko ubu biri mu ntoki z'umukuru w'igihugu, ari nawe yari yavumereye yuko bagiye gutunganirwa, eka n'iryo tegeko ari we yaritanze ko umwanya n'umwanya, ngira ko n'ikibazo ca kabiri gifatanye n'ico bashobora gutunganirwa na burya uburyo bujanywe n'ishirwa mu ngiro y'iryo tegeko bwategekanijwe mu nteguro y'uburyo buzokoreshwa muri uno mwaka. Borema rero bagatenyenya gatoyi, kuko Sebarundi sanzwe tuzi yuko atayaga amasigara cicaro, kandi yuko biri no ku musozo. Abo bantu ko ayo mahera yari yategekanijwe kuva umwaka ugitangura, twabajije tuti bazorenganurwa? Iyo tegeko rigiye mu ngiro, ubwo nyene bazoronka ko n'amahera ari mu kiga ca leta, ariko gutunganirwa sintawe ko mushatse kuvuga yuko iyi myaka yose canke uwo mwanya bazoyoronkera rimwe. Ico n'ikindi kibazo naco nyene cigwa n'imigwi, tutoshoka dutangira umuco ubu nyene, ariko borema kuko leta ntiherana. Bazotunganirwa, ntawovuga ati ubwo nyene mu mezi 3 mu mwaka umwe, kuko bisaba kwigwa n'abahinga babijejwe, ariko bareme yuko umwanya n'umwanya ubwo buryo butangura kubashikira, kuko biri mu nteguro y'ikigega y'uburyo bukoreshwa na leta y'u Burundi. Twavuga tuti iki kibazo ayo mahera yateguwe umwaka wose kuri abo bakozi, ariko biraboneka ko vyacerewe gutangura. Tubaza tuti mbega ayo mahera bazoyatunganirizwa kuri ayo mezi yose 12 agenewe umwaka w'amafaranga? Nsubiramo inyishu nari ntanze, ni ikibazo tutoshkwishura ubunyene, kuko bisaba yuko biga abajejwe ikigega ca leta. Murazi yuko integuro isanzwe itunganywa uko amezi 3 ageye, birategurwa ku kwezi uburyo busohoka amezi 3, ivyo twita planification trimestrielle.
turavye kurya ibikorwa n'uburyo bijana bisanzwe gutegurwa na leta y'u Burundi. Kuvuga rero yuko uburyo bwari buteguwe mu mwaka wose buca butangwa mu gice kimwe ntawobwira ko avyemeza, ariko ico nzi co nuko ubwo buryo bubagenewe buzoruhukira kubashikira batenyenye, kuko bisanzwe biri mu vyo Sebarundi yavumereye kandi nkuko nabivuze atayagabiri.